bavukanye dusangiye kwemera tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya gatanu yo mu gihe ca Pasika. Ijambo ry'Imana turisanga ubwa mbere mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane c'16 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'10. Izaburi nayo ni ya 99 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatanu. Hanyuma tuzirikane inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Yohani ku kigabane c'15 kuva ku murongo w'18 gushika ku wa 21. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi Paulo aragenda i Derbe n'i Listre. Ashitseyo ahasanga umwigishwa yitwa Timote, umuhungu w'umuyahudikazi yabaye umukristu. Se nawe akaba umugireki. Bene wabo bo muri Listre na Ikoniya baramushima kubera ivyiza yakora. Paulo ashatse ko bajana na Timote abanza kumwatira amugira umuyahudi, kuko abayahudi bari bazi neza ko se ari umugireki. Aho baca mu bisagara baza barabwira ababibamwo inama yashinzwe n'abatumwa be n'abakurambere bari Yerusalemu, bakabihanikiriza ngo bayikwirikize. Uko niko amaekleziya yakomera akongerekana uko bukeye uko bwije. Bashitse muri Aziya mu ntara ya Frigia na Galatiya, Mutima Mutagatifu arababuza gukura ijambo ry'Imana mu kanwa. Bashitse ku nkiko y'intara ya Misiya bagomba kuja i Bitiniya, Mutima wa Yezu arabamira. Baciye muri Misiya baja mu gisagara ca Troasi. Mwijoro Paulo abonekegwa n'umuntu wo muri Masedoniya ahagaze amutakambira ati, jabuka nuze muri Masedoniya udutabare. Paulo abibonye atyo duca dufasha ko turora muri Masedoniya, kandi twari twajijutse ko ari Imana iturungitse kwigishirizayo inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu. Abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu. Yemwe abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu, nimukorere umukama n'akanyamuneza, muze mu nyonga ziwe muririmba. Abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu. Mumenye yuko umukama ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe, turi ingabo ziwe, turi intama zo mu busho bwiwe. Abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu. Erega umukama ni mwiza, urukundo rwiwe rwamaho, arakwiye kwemegwa mu myaka n'imyaka. Abari kw'isi yose nimuvugirize umukama impundu. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani. Muri rya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, isi ni yabanka mumenye ko yatanguye kwanka jewe. Iyo muba muri ab'isi, isi yokunze ivyayo. Icisi bankira nuko mutarab'isi, ariko nabakuye ku isi mu kubatora. Nimwibuke ijambo nababwiye, umusuku ntasumba shebuja. Nibaba barampamye bazobahamana mwebwe, nibaba barazigamye ijambo ryanje bazozigama n'iryanyu. Ego ibyo vyose bazobagirira ku bw'izina ryanje, kuko batazi uwantumye. Bavukanye mwumviriza meze umuvyeyi wacu Bikira Mariya mu gikorwa ciwe cyo kumenyesha inkuru nziza. Umutumwa Paulo yagize ingendo ndende zitatu. Igisomwa ca mbere rero kituyagira urugendo rw'iwe bwa kabiri, igihe yaravuye mu nama nkuru i Yerusalemu
mu minsi heze kuva ku munsi wa kabiri twaba twarumvise ibijanye n'iyo nama i Yerusalemu. Cyo gituma aho Paul yaca hose yagenda aramenyesha ivyashinzwe muri iyo nama. Ibibanza vyinshi twumvise Paul yagiye aracamwo nivyo yari yaratangujemwo ubukristu, ivyo yari yaramenyeshejemo inkuru nziza, akahaca kabiri mbere na gatatu kugira ngo abakomeze. Amazina nka Frigia, Derbe, Lystre, Galatia, Misiya n'izindi ni intara be n'ibisagara vyo muri Aziya. No kuvuga rero ko Paulo atahandi yari bwamenyesha inkuru nziza atari muri Aziya. Ariko harageze igihe Paulo abonekerwa n'umuntu wo muri Macedonia ahagaze amutakambira ati tebuka jabuka nuze muri Macedonia udutabare. Ahi Macedonia hari mu gihugu c'Ubugereki, no kuvuga Iburaya. Umutumwa Paulo yari atumiriwe rero kurengera imbibe za Aziya kugira Uburaya nabwo bushikirwe n'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Igihe Paulo abonekewe yabonye umuntu, yumva ijwi ry'umuntu, ariko ategera ko ari Imana, mbere arajijuka gose arabona ko ari Imana imushaka kumurungika aho hantu. Uwo muntu w'i Macedonia yatabaza avuga ati jabuka nuze muri Macedonia udutabare. Bavukanye usangiye ukwemera, turamenyereye ko umuntu atabaza mu gihe ari mu makuba, mu gihe ubuzima bwiwe bubangamiwe. Reka rero tubivuge, ubupagani na makuba, ukutamenya Yesu Kristo n'ubukene budasanzwe. Mu gihe umuntu atarakira Yesu Kristo nk'umukiza wiwe, aba ari mukene kandi ubuzima bwiwe bubangamiwe. Nuwo gutabara rero. Nkako Yesu atubwira ko ari we nzira, ukuri n'ubuzima. Uwumuzi akamwemera abarindiriye ubuzima bw'ukuri, uwumuhakanye abarindiriye umubabaro n'urupfu. Aho rero niho hari shingiro ry'ubwira bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Bwabwira buranga umutumwa Paulo. Nukuvuga ko dufise ubutumwa mbere n'itegeko ryo gutabara umuntu wese atarakira Yesu w'i Nazareti nk'umwami n'umukiza wiwe. Ariko ntitwibagire ko mu gihe turi muri ubuzima bw'isi hari ibindi vyiza vyinshi bituranga, nogira nti mbere bishobora korohereza inkuru nziza kudushikira. Ivyo navyo twovuga vyinshi nk'imico myiza, ukugamburukira agatima mpanuro, ukumenya icyo utegerezwa gukora, ukugwanya ubukene, ukugwanya akarenganyo, ukwitangira abandi n'ibindi bene ivyo. Ivyo vyose hariho abantu babidukeneye ko, hariho abantu baguma basemerera ngo tubatabare dukoresheje izo ngabirano. Uwo muntu rero yaba umugabo, yaba umupfasoni, yaba umwana ahamagara, tumenye ko ari Imana yonyene idutabaza. Turazi bavukanye ko bishika tukihoza, tukirengagiza amaborogo ya bene wacu, mbere rimwe na rimwe tukanishinyaguriza tukabatwenga, tukavuga tuti ntibabibonye, nibo bavyikwegeye, n'ubunebwe n'iki, tukaronka ivyo twitwaza. Ariko rero iyo natwe hageze ko abandi batwihoza canke badutwenga, aho niho tuca tubona ko bikomeye, tubona ko ivyo tuhagirira abandi bidakwiye. Nta numwe rero bavukanyi vyogirira akamaro ko tuba mw'isi tawumva kamo kuwundi, tawumva amaborogo y'uwundi. Yasi nogira nti umutumwa Yohana tubwira mu nkuru nziza, isi irangwa no kwanka Yesu n'abigishwa biwe. Ubwira rero kumenyesha inkuru nziza nta kindi burondera atari ukugira aho tubaheza isi nziza, hamwe umuntu atabaza agatabagwa, hamwe akaborogo k'uwundi, amarira y'uwundi twumva ko aramarira canka kamo k'Imana yonyene. Muvukanyi wumviriza isamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umwe wese afise uruhara rwiwe muri uko kurema, nogira nti kurema gushasha isi tubamwo, igihugu tubamwo, umuryango tubamwo, intara tubamwo, kugira ngo haba ahantu umwe wese yumva akamo ka mugenzi we, yumva amaborogo ya mugenzi we. Twigane rero umutumwa Paulo na Timote, tugamburukire natwe mutima wa Yesu abari watuyobora, aho kumvira impengamiro zacu uruntu zimwe dusanga gihe na gihe zirimo kwikunda canke zikabamwo ubwishime. Mutima mweranda natuyobora igihe cose, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen.